imyaka 6 genda muzi Natasha imyaka 6 ari kuri hit atamanuka amastrategy mukoresha nayo Arazimvye. Nice. Natasha yafashe urugendo ari muri Tanzania yagiye mu biki cyo video yankanze sana yagiye mu biki corona deje ndabona yabagabanuye speed ubu rero ama projet hari nayo aho rero twebwe niho sinzi dutandukiye n'abandi kandi twahuje uwo mutima jewe na Natasha Isaac TV ho Peace 1 2 1 2 1 2 1 2 amahoro imana bane namwe bakuzi ba Isaac TV aho move mukagira merci beaucoup umaze kugira subscribe turabikora uriko rakigura sana. My name is a classic Joma Jutsu behind the camera reka nisinda batevye cyangwa sinda banyoteze ari ngaha ni DJ Rafa benshi turamuzi n'ukuri kuri izo social ariko bamwe baramuzi nka manager wa Natasha si kenshi zo mubona no mu papa no mushinga ariko aratanga ama interview ariko no musibaye ngombwa nabimusavye cyane ko twoyaga kubera imaze imisi bimuvugwa ko Natasha bameze ko Natasha ariko kufata indege araguruka raja Tanzania Koje nayibo sinzo ko ari ibindi bihugazo cy'abandanya ko sinze cyo cyakare tubimenye mu majamo magufi cyane. Rafa ndabugize mutanga amahoro meze cyane Isaac imeze neza go turaho Rafael Nyanduyi hama Rafa reka tugishimire kanya muduhaye murakoze cyane nanje muri kano kanya yego Rafael Nyanduyi benshi turakuze of course uko nyine ariko reka dusubire inyuma gato Rafa na Natasha babonanye gute nigiye kirekire cyane hafi imyaka 10 irenga ndibaza hari muri umwaka wa 2009 cyangwa umwaka wa 2010 ariko ndibaza ni entre 2009 niyo twatangiye kubonana ico gihe nakora kuri Radio Salama hama nkoze kuri Radio Salama turatangura kuri la televiziyo Salama muri ico gihe twarakoranye byinshi nkakujya nyene muri ico gihe nakora mfasha abaririmbyi bose bose ariko Natasha namufashe nkamishikanje famille ego kandi ico gihe Natasha twahuye nyene mu bwiza ahantu ndamusaba ko yompa ikiganiro ko tukorana ikiganiro kuri ndibuka kuri 9 naba kuri 5 mu bwiza we baba kuri 10 ndibaza so ngira yaragiye kuri la bus naje nari mvuye kuri la bus cha turahura kuva umunsi twaje tumenyana cyane asoye igikorwa kambwira mfasha promotion ibintu nk'ivyo nanje nkamubaza arafise amakuru ibintu nk'ivyo gushikaho afataniye na umugabo wiwe bari kumwe muri kano kanya Fredo Froyo arakora album ya mbere mawe mwiza turamufasha kuri promotion turagiye muri lancement n'ibindi gushikaho twatanguye rero gukorana officiellement nk'umukozi amufasha mu bikorwa vyiwe na cyane muri promotion yiwe kumenyekanisha ibikorwa vyiwe nk'umuattaché de presse muri 2014 après biraza ndakora nk'umu manager wiwe. Okay Rafa kwa tabizi nibikunda niyo ubona na Natasha daho ukwikubita hasi nivyo kunda kubona na Natasha cyane nta na kimwe ukorana na Natasha manager wiwe adashize ku mukono atari Isaac TV nyene dora tubirenga ko gato ariko sometimes nyene Rafa bijya i strategy yo gukora ati nta muntu numwe yobona na Natasha tace kwa Rafa nta muntu nakino kimwe cyo kugwa kwa Natasha kitace maboko ya Rafa ndiko mwavyumvikanye nivyo wamusavye nivyo yagusavye ino planification niko contrat ivuga canke nibiki ya mu bisanzwe mu manorme mpuzamakungu nuko umu artiste amaze kugera ku rwego rukomeye ntaba ariko aravugana n'abantu bose ibintu byose ucu usanga ashaka kuvuga ibintu vya emission interview utundi tuntu duto ku negocier amasoko gusinya ama contrat ibintu nk'ivyo mu bisanzwe mu artiste nashobora kubikora wenyene siko abafise team yiwe bakorana cyo gitumusanga abantu bamwe usanga ari umu manager ari chargé na marketing manager ari chargé na communication undi ari chargé na administration ibintu nk'ivyo donc ibintu byose biba bifise umuntu wese abigera so wewe akaba afise akazi kiwe ko kuririmba kugira ngo ntabe surcharge y'ibintu byose biri mu muto ukacusanga no muri performance adashobora kugira performance nziza cyangwa ashaka kugira nka idea y'indirimbo melody arrangement ibintu nk'ivyo ntibize bimeze neza nico gituma rero biba bimeze uko kandi nibaza abantu baratanguye kubitahura tukitangura kubikora abantu baravuga ati
ujya mu artiste arishima iki kubera iki tuvugana ariko abantu babitahure siwe gusa n'abandi baririmbye bose natwebwe jewe nk'umanageri wa Natasha ari igihe duca ku mategeko tukaca inyuma y'amategeko dushaka undi mu artiste kuko tuvuga mu artiste wanze kuko tumaze kugira ama collabo n'aba artiste bo hanze n'ayandi dufise yari mu nzira ico gihe ukacusanga uriko uravugana n'umu artiste directement kubera ari umugenzi wawe canke kubera ari umugenzi wawe yamubuhaye muri ico gihe rero nibeza bikagenda neza arakubwira ati murakoze cyane waguhaye nimero ntangorane vugana na manager ukacha tutangura kuvugana n'aba manager hanyuma amadiri yose ubona ari done ya Natasha niko twaciye kuba manager bawo canke kubandi bantu babasanze babahagarika ibikorwa byabo rero uko niko bimeze uko niko bitunganije abantu babimenye rero bamenye neza yuko umuziki ufise ibintu byinshi kandi bigabuye kandi abakeneye kugira ngo batere imbere bategerezwa kubikurikiza kugira ngo bashikire intambwe z'abandi bamaze gushika ku rwego rushimishije. Nice. Rafa ntibakwidogeye mu byumaze guca ama challenge maze gucamwo kuvubaye mu manager wa Natasha n'abantu barakwidogera ati Rafa wapi Rafa natubaniya Rafa iki Rafa ko dufyondera Rafa ino myidogo niraguca mu matwi Rafa ubishyura gute? Izo ni challenge mu kazi zamazabaye ndazakira ndamenya ukuntu ndazijera kuko ni ibintu bisanzwe biri mu kazi kanje mu bisanzwe nico kimwe n'umu bodyguard mu bodyguard iyo abahawe akazi ko kurinda umuntu no kuvuga ategerezwa kugira uko ashoboye kose kugira ngo arinde bujya muntu ari umuntu abashaka kumuramusa mu artiste ashobora kumuramusa ariko mugiye muramukije rero mu bodyguard yacagira ikibazo rero twebwe turakora akazi kiwacu iyo myidogo nayo nyene turayijera ariko kandi turabasigurira turagerageza kubasigurira ukuntu bimeze kugira ngo babitahure nakubwiye neza yuko mu ntango benshi niba bitahura ariko muri kano kanya benshi batangiye kubitahura kandi biratanguye kwinjira mu maraso bazi neza iki kitu reka tumutelefone Rafa nka cambwira ati okay birashoboka canke ntibishoboka canke nimurindire. Okay, nice. Ibireba babimenyere kandi bari ko barabimenyera. Natasha kuri uyu mwanya agize ku rwego runini cyane ibi bipingikiye nisi kuvuga ngo nibiko bica hariya nino birazwi ni kuba yita la boss ni kubikorwa ko banashima sanza nakora ageze ku rwego runini cyane rwo hejuru cyane asigaye hamagagwa n'abantu bakomakomeye mu bitaramo bikomakomeye warashima n'amakolabo y'ubu urabona yuko muziki n'amaklipe yiwe ashiramwe amafaranga menshi cyane kugira ibikorwa byiwe bigenda bitera imbere cyane. Rafa strategy mukoresha kugira Natasha genda muzi imyaka 6 iraheze itarenga gato imyaka 6 genda muzi Natasha imyaka 6 ari kuri hit atamanuka ama strategy mukoresha naya nuko Natasha kwanza n'umukozi mwanya ku mwanya bariko rakora abariyumvira ibintu bishasha bariko ariyumvira ibintu bishasha yakora ariko kandi turakora nka team turavugana turahana ivyimviro turavuga tuti ikibona gute tugikore tureke kugikora kandi twebwe mu bikorwa byacu nidukora muri competition n'abandi turakora nka Natasha nta wundi muntu turabira iyo ni strategy imwe idufasha cyane kugira ngo tu maintain kuko iyo uri kurakora wikompara n'abandi aho niho usanga kubera naka yasohoye indirimbo nsora urumva kubera naka yakoze igiteramo reka nkore igiteramo kubera naka yakoze video reka nkore video oya turakora ikintu ku mwanya wacu turakora ibikorwa bivanye n'umwanya wacu cyo gituma wabonye neza cyane nki 2020 nta biteramo byinshi twakoze kirese ibiteramo bitatu ariko harabonese amadili menshi cyane warabonye Natasha kuri Hope Design warabonye Natasha kuri Eden Microfinance warabonye nibindi ariyo nibindi bikiri muri stock tutarabishira ku mugaragaro ariko ibintu ni byinshi cyane bituma habaho visibility ya Natasha kandi atuma naho habaho nizindi visibility ariyo nibindi twagiye turanka bivanye n'uburyo buke batuzanira canke ukabona neza yuko tutoja mu bintu byose. Rafa abafan ba Natasha baridoga sana sinzi ko bidogira management sinzi ko bidogira Natasha ntavyonzi neza ariko baridoga maze kumva imyidogo myinshi ati Rafa Natasha turanyotirwa kumubona ntitumubone hari igihe mu biteramo arashobora kumubona n'umwaka ugarengana atagitera amakoze Rafa wayi
ivyo vyari kera, ndibaza ivyo sora bikosoye cyane kuva mu mwaka wa 2016. Kuva mu mwaka wa 2016 Natasha yagiye araboneka mu biteramo, naho bitari ibiteramo vyinshi, ariko yagiye araboneka mu biteramo, ariko kandi ntaboneka mu biteramo byari byo byose. Nico gituma mubonye ari n'abantu bazanye bashaka ko ababera ambassadeur warimwe mu higanwa, ariko kandi kubera bazanye uburyo budatahuritse tutashoboye kujamo. Uruva rero ni kimwe mu bituma ataboneka mu biteramo byinshi. Arazimvye maja mu maki. Ego arazimvye, ni kuvuga utegerezwa kujana nawe ukuntu wewe ufise burya buryo ushize mu kazi kiwawe, nawe nyene utegerezwa kumenya neza yuko ico agusavye utegerezwa kugitanga. Utagitanze nta kundi tuzorindira ibindi, kandi mwarabonye yuko vyagiye biraboneka byinshi. Nice. Natasha yafashe urugendo ari muri Tanzania, yagiye mu biki. Cheke video yankanze sana. Yagiye mu biki, corona deje ndabona yabagabanuye speed. Ubu rero ama projet hari nayo. Mwarabonye yuko mundu heze Natasha bari baramupima corona kugira ngo babe sure ko ata corona gwaye, kugira ngo ashobore gufata urugendo. Araronka attestation, amaze kuronka attestation yaciye afata urugendo, ari mu gihugu ca Tanzania kuva mu mwaka utangura wa 2020. Natasha ni yafashe urugendo, ndetse na jewe nafashe urugendo bivanye nico kiza, ariko kumbore twa dufise ingendo nyinshi. Ndibaza 2020 ni wari kuba umwaka wa mbere dufise ingendo nyinshi cyane, kuko le 23 ndabibutse yuko le 28 twa dufise urugendo ko kwa gatatu, twa dufise urugendo ko kuja muri Tanzania. Ariko kandi umenga uwo musi nyene amatike yacu uwo musi nyene, hanyuma hari kwa Mungu kwa gatandatu niyo bugaye aeroport. Ariko kandi inyuma gato twa dufise urugendo rwo kuja muri Chine, muri concert yari yateguye hariya muri Chine. Turabivugana neza cyane, ariko bivanye n'ukuntu corona bo yari amaze kubasinzikaza. Ni gikorwa twari twamaze kumvikana kuva mu mpera z'umwaka, ariko corona yatanguye mu mpera z'umwaka wa 2019 nitoshoye kujayo. Ariko kandi dufise urundi rugendo rukomeye kandi mu gihugu ca Kenya, hari mu kwezi kwa kane itariki 14. Ariko kandi nago nyene ni gwakunze urundi rugendo kandi, kuko murazi ko Natasha sanzwe baba muri Italy, ariko ugo rugendo ni kwari kuba muri Italy canke muri vacances, wari urugendo kwa kazi itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Nago nyene ni gwakunze bivanye na corona. Izo ngendo zose iyindi ngendo yari ikomeye cyane, yari ingendo yo kuja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari mu kwezi kw'indwi itariki 2 z'ukwezi kw'indwi. Ugo rugendo kandi nago nyene ni gwashobotse, murazi ivyakurikiye byose, nabo nyene bajya abantu bari badutumiye mu ngiro tumaze kumvikana byose. Uravye budget ibivyo nyinshi cyane byatwici, kuko 2020 twatanguranye n'inguvu nyinshi. Itariki imwe twakoze igiteramo c'amateka hajya kuri Safi Beach tukumwe na Bface, indukira concert. Twakoze ikindi giteramo mu ntara ya Ngozi, aho intara Ngozi yari kwirahimbaza imyaka 100. Murabona igiteramo yakoze cyari igiteramo c'iteka. Ariko kandi itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu yakoze ikindi giteramo kandi gikomeye hajya kuri Safi Beach kumwe n'abandi baririmbyi. Urabona ko cari nico cabaye igiteramo ca nyuma. Inyuma y'ico nta kindi giteramo cyasuye kuboneka. Rero izo nguvu zose twavuze tuti 2020 kumbure Imana yuguruye imiryango myinshi kugira ngo tushobore gushika kure, ariko kandi nivyashoboye gukunda bivanye nico kiza ca corona. Ariko rero turavuga tuti kumbure iyo habaye ikibazo, iyo habaye intambamyi, kumbure Imana ibishaka kubaha ibindi vyiza bikomeye cyane muri kazoza. Rero twizere neza yuko uno mwaka nituvuga yuko wari umwaka mubi, imyaka yose ni myiza, kuko integuro y'Imana niyo iyimenya, irazi ivyo yateguye, ariko kumbure irashobora kuba yatutegure ibindi bikomeye cyane birusha ivyo twari twibaza ko vyoba mu mwaka wa 2020. Aho rero Rafa bijya vyapfuye rero bijya ntibizosubira kandi zijya planification zapfuye zaheze.
bizovana rero n'ukuntu bazovyumvira urazi ko ni ibikorwa byabaye umwaka wabaye muremure abantu bari mu mazu kiretse mu Burundi abantu bariko baragirana nizi movement ariko ibindi bihugu bose baragize ibibazo benshi barugaranywe mu mazu benshi bari mu confinement benshi bari nta mwidegemvyo bafise no kuvuga naho bobaha ako kajyo kugira ngo bashobore kwidegemvya bazotangura kandi ubuzima bushasha bipange hanyuma bikunze bizokunda bidakunze naho izindi plans zizoshoboka. Sawa Rafa ni byinshi twoyaga kandi by'akamaro ariko reka ducagagure mu gusozera. Rafa birashika mu kiyago cyawe Natasha bikavuga kuko uraza attention abastar n'abantu baragwa abantu benshi abantu biyumvira abantu benshi ni muri yumvira ati banzaka niroga abantu il faut tuje kumuprotéger Natasha il faut tuje kumurabisha yuko ibintu ari fresh yuko ajya amabombe y'ibirozi atomugwako ni muri yumvira kuja kubaroze naho kuca kubafumu kumuronderera imiti kugira abe protéger. Ndibaza aho rero twebwe niho sinzi dutandukiye n'abandi kandi twahuje uwo mutima jewe na Natasha je n'umuntu wa mbere jewe nemera Imana nemera ko ibikorwa byose nkora ndabikora kubw'Imana. Natasha uheruka mu rusengero rya ubuzima bwanje jewe ubuzima bwanje mbayeho kubw'Imana ndindwa n'Imana. Uravye jewe ntushaka kunsanga n'indasago jewe kuva mvuka bijya bambambika abana by'ibiki irizi ibiki mama wanje ntigeze abikora naje n'abana banje ntibabambika indasago ntibabi nta kintu na kimwe cyo kuba protéger babigira so ndizera Imana. Natasha nawe nyene n'umuntu yizera Imana aho umubwiyeho nyene ibintu by'abarozi ibintu by'abafumu sinzi ngiramo kwiruka so ni abantu twese twizera Imana ibi bikorwa byose ni bikorwa Imana ikora so abantu babi barahari barashobora kugira kumbure barabigerageza bakabikora baramaze kumuroga Natasha sindabizi kuko twebwe ibi byose biba Imana niyo iturinda urumva rero ari igihe Imana ikurinda wewe ntushobora kumenya abakurondera kuko iyo baje kurondera wewe basanga inkomezi z'Imana umva ahubwo tubaza Imana urumva niyo duhinyisho ariko turazi neza yuko kubaho kwa uno munsi ari ibintu byinshi by'ibigeragezo umaze kukurondera byinshi cyane ariko Imana iri kumwe natwe twebwe n'abantu nka jewe navukiye mu muryango w'abakristo n'ubu ndacari mu Kristo ndizera Imana mama wanje n'umuvuga butumwa papa wanje n'umupastori je twavukiye muri ivyo bintu twizera Imana tutizera neza yuko ibintazi byo dufasha turazi neza ko Imana uyizigiye ukayiha umutima wawe bose iragufasha kandi kagukingira kandi kaguha iterambere wifuza. Rafa hari mu gusozera hari ibintu maze imisi mbona bya la boss party byo ni biki ni party tuvuga nka deuxième édition murabonye l'année passée yarabaye édition ya mbere ariko gusa ariyo niyindi twagize murazi ko twagize ya mbere mu Ijabe ariko iyo yindi nituvuga ko yari la boss party yari nka liaison donc kuva kuri iyo la première édition uza kuri deuxième édition ni kuvuga yari nk'ikiraro kugira ngo dutambuke n'umunsi abantu bari impene gushikaho biruka twabaza impene zishika kuri 15 ubu byo bigenda gute ubu ni 30 twabazi ico gihe hari karakavuye ko hari n'urubanza twakoreye iwabo wa Natasha asanza avuka mu Kinama umva totizo kubaryohera gwari urubanza nyene gwakavuyo ariko uzoba ari en pe classe tuzogira kuri Hotel Club de Lac Tanganyika murazi ko ni kibanza cisoneye tuzogira ibintu biri classe all white party la boss party so abantu bazo ronka amahigwe yo kushika muri urwo rubanza nukuri bazo kwicuza kuko bizoba ari smart very smart ni kwigenekezo rya 11 mu kwezi kwa Nyakanga ku kwezi nyene nukuvuga ni mu ndwiza mu kunsi wa gatanu aho tuzoba turiko turabanjuka ibintu bizoba biri. Wow. Yep. Bizotangura sangapi bere sangapi? Bizotangura saa 12 hanyuma amasaha yo guhereza rero ngaha biragoye cyane ko turashobora gukesha turashobora kuryama turashobora kugira veille ya 2 jours successifs n'amafaranga kwirinjira se amafaranga ni invitation iki ivyo byose bazobimenyeshwa umunsi ku munsi kuko turagenda turabamenyesha bimwe ego ariko kandi Natasha ari hariya muri Tanzania ariko muri Tanzania ariko arakora ibintu byinshi vyiza na msafiri wa mwakiri bisigura ni project na
kintu na kimwe turavuga kuvyerekeye urujya rugendo ariko muzobimenya. Oh abandi ni bya bindi twabamaze imisi bavuga bya Diamond bigiye gushikwa mu ngiro. Ibintu vyose bijanye n'urugendo rwa Natasha muzobimenya kandi very soon. Mimi nikushukuru sana manager. Merci sana kumena manager wa Natasha Rafael Nyandwi. Lokinere chapa ilale bara Juma Jux. Merci sana ko jinda kwa gripe vraiment ndagira umuti bamwe ngo jenjembe sinzi n'ibindi ntumbaze ngo natangawizi byose ndabivange hama. Bana Isaac TV niyo TV yonyene gumi kuzana ama updating yose na la boss party zibazoyibona kuri Isaac TV. Bye. Isaac TV. Oh.